Mu mico y'abarundi iyo serugo yitavye Imana ko umuryango urakorana ugatora samuragwa nk'umusubirizi wa serugo mu muryango, ariko uko vyakorwa aho hambere biratandukanye n'ingene bikorwa ubu nk'uko tubibwirwa n'umukurambere Adolphe Ntibasharira. Samuragwa rero aho hambere urumva yari umwana w'umuhungu, mu kumutora bamutora baravye ubutware bwiwe. Ubutware no kuvuga ubuntu, ubushinga ntaye, ukuntu ukuri kwiwe, inyifato yiwe, imibano yiwe n'abandi, baraba vyinshi ubu, bararaba uburyo bw'umuntu, kandi nabo nyene wumva afise uburyo akagira. Mugabo jewe rero byose ndavyemera gose, kuko ubwo buryo urashaka kugira uburyo mugabo ntugira ubuntu. Uwo mukurambere asaba imiryango gutora samuragwa bisunze ubuntu gusumba kuraba ubutunzi. Usaba ko botora samuragwa bamwitondeye, kuko n'umuntu azezwa byinshi kandi yihangana. No kumuha icumu hajya bariko baramuha samuragwa baramubwira ati iri cumu tuguhaye sigi gutera, ni icumu ry'ubugabo, urarigendera usubire mu kibanza caso userukira umuryango nkuko so yawuserukira. No hanura rero ntibajana ibishobisho ngo barabe ujya muntu aje n'uruduga rwiza rutse ngaho, ngo ujya yasigaye ruguru yambaye ikoti ngo niwe yomenya ngo umuntu avuye hariya ngo niwe yotunganya ibintu. Oya mumenya ko aho hambere atasamuragwa w'umupfasoni yabaho, ariko ubu bakaba bamuba.